only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Petit, tu vas mouiller.
Yes, tuigaya ku kibuga stade Umuco y'Imuyinga, urukino ruko rwahuza ekipe ya Aigle Noir Itazi Makamba hamwe na Atletico New Oil Academy yo ngaha Imuyinga. Reka turabe urukino rwashushe, bakaba bageze ku munota w'umunani. Ku munota w'umunani ndabona umupira ufiswe n'abakinyi ba Aigle Noir, ariko ahisemo kurenza kuko bari basugerejwe. Ahisemo kurenza uriya musore wa ndabona yateye. Reka turabe igitsindo cya mbere cyitwa na John. Reka John Mwenabantu umukinyi w'inyuma Atletico New Oil ku munota w'icyenda gusa akaba yinjije igitsindo cyiza cyane ku mupira wari uvuye muri corner itewe n'uriya mukinyi bamwita iragenda gute. Reka turabe umupira n'uwasuye gutangura, umupira wafiswe na Aigle Noir wafise umupira, umukinyi wo hagati wabo ahereje ku mukinyi w'inyuma ni 15 wafise umupira. Reka turabe yateye, reka turabe ni Aigle Noir ariko baragerageza baraba yuko bogombora, ariko umupira Bienvenu Ninazwe umunyegoli wa Atletico New Oil Academy akaba yawufashe neza cyane, akaba yareje John Mwenabantu. John wafise umupira tembe cyane, umupira muremure ashakisha ninde. Reka turabe yawushije, reka turabe Aigle Noir nyuma wafise umupira. Reka turabe Aigle Noir numero 37, reka turabe hereje muri axe central niwe wafise umupira kumuherezanya bukebuke. Reka turabe umupira akaba yakoze n'amaboko umukinyi wa Atletico New Oil niwo gutegwa bahana iri kosa. Atletico New Oil Academy bamaze kuronka igitsindo cyabo cya mbere ku munota w'icyenda gusa, bakaba barose igitsindo cyabo cya mbere. Biragenda gute? Reka turabe urukino rushushe cyane ku mpande zose. Mbona abafana bakereye ibirori, abafana ba New Oil ku ngoma nziza cyane bakuma abafana bavuga bati Atletico New Oil tupa ndani. Bienvenu akaba umupira muremure imbere akaba degagije ku mutwe w'umukinyi wa Aigle Noir. Reka turabe Yasel, reka turabe ni Musa Kisimana kwa shiri Mwenabantu inyuma aragucenga John ahereza inyuma ku munyegoli Bienvenu Ninazwe, umupira ufashwe na nimero 9 wa Atletico New Oil. Reka turabe ninde ni Fravier. Reka turabe John bari bamukora ikosa k'umupira warenze, umupira no kwengurwa n'amaboko ninde. Reka turabe Aigle Noir bagaragaza. Reka turabe Aigle Noir n'ubundi. Reka turabe umupira washana nimero 37 wa Aigle Noir ateye imbere cyane ashakisha abakinyi b'imbere ba Aigle Noir, ariko John Mwenabantu akaba yagobotse. Reka turabe ninde. Reka turabe bamwita Stream Said ariko vyase Aigle Noir wafise umupira nimero 37 wabo. Reka turabe nimero 37 wa Aigle Noir wafise umupira akaba ahereje inyuma, akaba asubize kuri umunyegoli Mohamed ateye imbere cyane. Reka turabe ninde. Bienvenu Ninazwe akaba yawufashe akaba ahereje kwan. Reka turabe John wafise umupira ateye imbere cyane ashakisha Stream akaba bamutuye hasi bamuhenuye. Ni kufra nziza cyane igiye gutegwa nandi ni Yasel wafise umupira. Yasel wafise umupira awutereka neza avuga ati reka wowe munyegoli wa Aigle Noir Mohamed mazenda gutera icyo mu gikintu. Reka turabe yateye yahereje kuri nimero 3 ninde ni Foste kwande kwa nimero 9 wa Aigle Noir ateye imbere cyane ashakisha nde. Stream na Yasel. Reka turabe Stream ragucenga Stream muri bukombone. Reka turabe Stream kwande Thompson mpira warenze ikaba ari corner n'ubundi igiye gutegwa na
Atletico New Oil reka yaremwe favori reka turabe Slim yateye centre reka turabe Linde reka turabe Ndoe Clovis Ndoyezu no umupira Clovis kwa nimero 9 yes reka turabe Linde Thompson reka mwafise umupira reka turabe banyeruka ariko John mwe n'abantu akaba avuga ati ntushobora kundengana John mwe n'abantu bamutazira ngo ni nyene urugo reka turabe birangira gute nabibutse ko tugeze ku munota wa 14 bikaba ari gitsindo kimwe cha Atletico New Oil ku busa bwa Aigle Noir de Fighters hari ari kuva igiye gutegwa na Aigle Noir ya TV reka turabe wapi kabisa baukuyeyo Yasel kwande Yasel na Theodore sasa Theodore na Yasel reka turabe Tasa kabisa umunyakori Mohamed kama yafashe wa Aigle Noir reka turabe ninde ni Merchanda wa Aigle Noir reka turabe yateye yes reka Aigle Noir bafise umupira reka turabe contre-attaque Orge Chachaga zamwe ariko ni Orge ikaba ari Orge umupira uracafiswe na Wanyama ahereje kwa Bienvenue ninazwe kwa John mwe n'abantu John afise umupira teye imbere cyane shakisha nde reka turabe ni Yasel avuga umupira neza cyane Yasel zase shoot ariko ni inyuma ariko yarafashe icyemezo cyiza cyane aho yashatse gutungura umunyezamu wa Aigle Noir reka turabe ninde ni Aigle Noir afise umupira nimero 37 nako ahereje inyuma cyane reka turabe ninde tembera cyane ashakisha kinyuriro wa Aigle Noir ariko wamenye gupfunga umupira warenze umupira ni goal kick azima afise umupira ahereje kwa Wanyama yambaye nimero 9 kada kindi nyuma reka turabe Theodore mumbabarire ntabwo ari Bienvenue ni mwigore ni Mababa bamwita Mababa niwe yatanga uno munsi ntabwo ari Bienvenue Wanyama reka turabe Slim ku mutwe Aigle Noir arese umupira inyuma tera imbere ashakisha kinyuma Aigle Noir ariko reka turabe nimero 18 wa ikosa rikozwe na Clovis Ndoyezu ariko nimero 18 wa Aigle Noir bagiye guhana reka turabe yateye nimero 2 wa Aigle Noir aheje nimero 4 reka turabe ninde umukije wa Aigle Noir hariya aragucenga ariko Yasel kaba yahagobotse John mwe n'abantu nawe yahagobotse umupira kwengwa n'amaboko na Aigle Noir reka turabe n'ubu ninde Aigle Noir afise umupira hagati ahereje nimero 8 ariko Wanyama kabisa kaba yahagobotse reka turabe n'ubu ofise hafi ya corner umupira warenze nuko kurengurwa umupira no gutera imbere y'igori rya Atletico New Oil umunyezamu Mababa akaba agiye gutera imbere cyane ntabwo ari Bienvenue nyazo ko nabivuze ni Mababa niwe yatanguye Mababa agiye kudegaje reka turabe yadegajije imbere cyane ashakisha Yasel ariko umupira wamune gufata reka turabe ninde reka turabe ninde ni Aigle Noir bagiye kure guhita batera vuba reka turabe ninde ni Aigle Noir afise umupira baraheza neza cyane 1 2 3 reka turabe ninde John mwe n'abantu akaba ahagobotse n'ubundi akaba yabavye kabisa n'urubamba ari inyuma umupira
mu maboko ya Mababa umunyegol wa Atletico ni Oil akaba afite umupira ku munota wa 19 igitsindo kimwe cha Atletico ni Oil ku busa bwa Eganwa tera imbere cyane ashakisha ninde ni Slim Thompson pira warenze no kurengurwa na Atletico ni Oil bawusubiza mu kibuga n'amaboko abo bariko barashika ndabona imodoka y'umukuru w'umugwi wa Aigle Noir Reverien Ndikuriyo akabashitse reka turabirinde Thompson mupira hejuru Slim yaragerageje gutera ishuti ariko umupira uciye hejuru umupira ukabuciye hejuru reka turabe na corner Thompson yateye bahagobotse abakinyi ba Aigle Noir reka turabe ninde ni Theodore kuchenga reka turabe ninde bimukorombone reka turabe ninde wapi jasa kabisa Foster yaragerageje gutera izomo ariko arawusha mupira kwa Wanyama na bwana na president wa Atletico ni Oil Nibiz Apollinaire Ismaili akaba nawashitse mu modoka nziza cyane ya Range Rover reka turabe ninde Clovis Ndwazora yaje kwinjira neza cyane ariko abakinyi ba Aigle Noir bahagarara amagabo reka turabe ninde ni Aigle Noir reka turabe counter attack reka turabe yes ariko umupira ukaba warenze igitsina cyabo kimwe cyabonetse kare cyane ku munota wa w'icenda yateye imbere reka turabe ninde byase pira warenze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na nimero 27 wa Aigle Noir katurabe mwita Isa bamwita nde Wanyama bamukoreye ikosa gusa nagiye guhanwa na Atletico ni Oil mbona bahinduye impande ubu Theodore Charuguru Theodoro ari ku nimero 11 mu gihe Thompson ari ku nimero 7 nako nimero 11 ni Thompson ku nimero 7 naho ni Theodore reka turabe ni Slim Said umupira Slim ariko umupira warenze no kurengurwa na Aigle Noir reka turabe Aigle Noir afite umupira hereza kwa nimero 3 reka turabe aheje nimero 27 wa Aigle Noir reka turabe nimero 8 wa Aigle Noir ariko bakaba bamukoreye ikosa ninde ni Foster yakoze ikosa Foster niwe yakoze iri kosa reka turabe ubona yuko muri Atletico ni Oil kuvaho umumenyereza Omar Nakagero aziye hahindutse ibintu byinshi Slim Said yahoraga agatebe ariko ubu akaba ari titulaire indiscutable ubona ko inyuma nk'umukinyi Flaviero kindi inyuma kera na Jean ubona nyine ajya agatebe akaba hatangura nimero 9 yambaye nimero 9 kindi inyuma ibintu bitwengeje cyane ibintu by'imboneka rimwe yambara nimero 9 ariko kindi inyuma bamwita Wanyama reka turabe Yasel umupira kwa Slim Said Slim Said yagiriwe icyizere na Omar Nakagero reka turabe ninde ni Aigle Noir afite umupira ariko Musa akaba yakoze ikosa Musa Akizimana akaba yakoze ikosa umukasero wa Atletico ni Oil akomeye cyane akaba ari kapiteni amwita Musa Akizimana Yasel umupira Yasel nani Yasel na Foster Yasel arakwira ya karto yumuki nimero 18 wa ni Foster yateye gaturabe yateye ariko umunyegoli Mohamed yawufashe heza tanga vuba kumukinyi nimero 24 reka turabe ni Aigle Noir
Aigle Noir bafite umupira baraherezanya reka turabe ninde ni Aigle Noir bafite umupira n'ubu reka turabe ninde umupira ariko Wanyama akaba arokoye ariko yageza guherezanya kugira ngo barako bagombora igitsindo cyabonetse ku minota ya mbere yateye centre reka turabe ariko umunyegoli abwita Mababa akaba yawufashe neza cyane Bienvenue nazwe gusura mu igoli gabizomurusha ndabona umunyegoli Mababa ni Mababa kabisa araguruka kamengo ni ntamba reka turabe hariya ninde reka turabe ariko ahisemo kuburenza yajwe na Slim Said mupira no gusubiza mu kibuga n'amaboko na Atletico ni Oil ariko nubu Aigle Noir bafashe umupira niba ufisa ari inyuma reka turabara gucenga reka turabateye imbere yashakisha cyane reka turabe Stream ariko reka turabe ye cha vyase kabisa umunyegoli Mohamed wa Aigle Noir yarakoze amakosa Stream ahitatera umupira ariko biranga cyari gitsinda ariko reka turabe bateye ku mitwe ariko reka turabe wapi kabisa umukinyi wenyene imbere y'igol abantu bidashoboka reka turabe n'ubundi corner reka turabe n'ubundi hejuru vyasa kabisa tagohereza amahera yawe reka turabe n'umupira urabandanya bifisana nimero 8 wa Aigle Noir tera imbere cyane ariko ndabona Wanyama kabisa yabamvye reka turabe ni Theodore afite umupira Theodore gucenga ariko vyase Aigle Noir afite umupira mu kibuga hagati akinira inyuma reka turabe ninde nimero 24 wa Aigle Noir reka turabe afite umupira ninde nimero 2 wa Aigle Noir kwa nimero 8 reka turabe atera imbere cyane cyakije bakinyi imbere ariko reka turabe ninde ni nimero 18 wa Aigle Noir tera imbere hariya ku ruhande ashakisha reka turabe igice cya mbere kikaba kirangiye Atletico ni Oil Academy bakoze icyo bita half time win igice cya mbere kirarangiye ku bitsindo kimwe cya New Oil Academy ku busa bwa Aigle Noir de Fighters reka turindire igice cya kabiri ndabibutse ko mu gihugu cy'Ubwongereza ekipe ya Manchester City ku rutonde zizu bwa nyuma Iwacu Studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho ngiyi studio yakataraboneka mu gisagara ca Muyinga kamera zigezweho zibereye gukoresha mu manza zitandukanye iba fotora bararema ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje murifuza sonorization imeze neza bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye uri sekretariya yaho naho niwovuga bakora invitation ameze neza cyane photocopy zikeye neza cyane bakagereza materiel dobiho nziza kandi ku biciro byiza bantu mwese mashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinya kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none barabafise kandi b'inzobere babinonosoye akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye ngabo bashobora kubafatira amashusho bakiyabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje mukazayora imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza bafite na televiziyo online abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze Iwacu Studio muisanga mu gisagara ca Muyinga imbere y'isoko nkuru ya Muyinga neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo cyangwa bakura kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780
canke ku 79 majana 947 ubusa 47. Iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere. Bona bamaze kuzana impinduka muri Atletico ni Oil. Landry akaba yinjiye asimbuye cyangwa se agomboye Slim Said. Ubu batatu b'imbere akaba ari Thompson hamwe na Theodore, akaba hataka Landry. Mu numero 10 cyangwa se umeneur doje akaba ari Yasser Arafat. Mpira watanguye ifiswe nande na Clovis kwande kwa Wanyama terembe cyane shakisha Theodore la kuchenga kwa Yasser na Theodore terembe cyane shakisha ninde Thompson aje umupira awushije umupira ariko ari gitsino cya kabiri yawufasha ariko akaba yawushije umupira. Ni Aigle Noir bawufise ninde hariya ninde reka turabe nimero 24 reka turabe Aigle Noir nawe afise umupira ariko Wanyama akaba akora ikosa uyu mukinyi nimero 3 reka turabe hariya ninde nimero 2 bamwita Dieu merci wa Aigle Noir akaba agiye gutera umupira vuba. Reka turabe ninde umupira warenze umupira akaba urengeje nawe wawuhaye akaba awurengeje muhino ati ibitsindo 3 ku busa. Reka turabe ngaha ninde Jean Leon ateye imbere ashakisha nde. Reka turabe Aigle Noir bakaba bahagobotse Clovis Ndoyes ari kumpira akaba umwatse. Reka turabe ninde Clovis arakutenga kwa Yasser nande na Landry nako ninde ni Foster. Reka turabe ninde ni Yasser kwa Hakizimana Musa kwa John mwene abantu karafise umupira kwande. Reka turabe ikosa rikorewe Clovis ariko arbitre ati ntacabaye. Nimero 18 gataraje ni
Foster aragucenga Foster ariko umupira warenze reka turabikosa gusa rikorewe uriya mukinyi ni Wanyama w'inyuma uda muri Atletico niwe habaye impinduka nyinshi nk'umukinyi yamenyerewe inyuma Flavia kinana na John ariko uyu munsi akaba watanguje Wanyama Terase Rukundo akaba yicaye ku ntebe akaba ariko barakina Clovis Duwayezu reka turabe hari ninde reka turabe nimero 18 reka turateye shuti ariko umunyegoli Mababa yawufashe teri imbere vuba bashakisha nde kwa Foster umupira bakaba urengeje umupira no kurengurwa na Aigle Noir no kurengurwa nako na Atletico New Oil Academy reka turabe yarenguye vuba reka turabe Aigle Noir afite umupira Aigle Noir ni minota tubona ko bafite ishaka gishi reka turabe hariya ninde reka turabe tera imbere vuba azo bari ku munsi wa kabiri reka turabe ninde ni Foster umupira warenze Aigle Noir barengwe vuba reka turabe ni Aigle Noir muri surface de la réparation ariko Mababa yawufashe neza cyane karagapira katakanganye karagapira gatoyi cyane tebe vuba shakisha ndere reka turabe Aigle Noir ariko umupira ukaba warenze nuwo kuregwa na Aigle Noir barenguye n'ingoga reka turabe kwa nimero 15 reka turabe umupira wamurenganye yateye kufra reka turabe ariko umunyegoli Mababa akoze akantu ka geste umupira warenga umupira ukubise fire hejuru birarangira gute urukino rubereye igisho cyane urukino rwitabiriwe n'abanyakubahwa abakuru b'imigwi ku mpande zose Réveillé Ndikuye Honorable akaba yaje ku ruhande rwa Aigle Noir akaba ari ngaha Apollinaire Niyibisi Ismaili nawe akariho yibereye ubona hariya kabisa muri tribune reka turabe ninde reka turabe Aigle Noir Musa Hakizimana afite umupira reka turabe ateye ariko hejuru bahise banava reka turabe 16 ariko Captain Musa Hakizimana akaba yahagobotse reka turabe ninde Aigle Noir afite umupira reka turabe hariya ninde ni Wanyama kabisa anafanya kazi ya ziada hapa akoze katika komeye cyane aho mugiye wa Aigle Noir yaracho mu ibaro ariko aramustopa full stop reka turabe n'uburinde umupira warenze igitsina kimwe cha Manchester City etabara Andri ariko umunyegoli Mohamed akaba yawufashe akayawufashe sans problème reka turabe rireshe reka turabe ninde reka turabe Thompson sasa Thompson nakushikana reka turabe yashitseyo ariko reka turabe wapi kabisa wapi Theodore sasa Theodore nafsi mpira Theodore kwande kwa Landry na Clovis reka turabe Clovis atari mbere shakisha inde Thompson sasa reka turabe
Thompson atari imbere wapi kabisa tari shoot ariko wapi kabisa Aigle Noir yaragerageje gutera shoot ariko vyase mpira ci inyuma ekipe ya Bumamuru ikaba yinjije igitsindo nayo nyene Bumamuru ikaba irose igitsindo Reka turabe ninde ni Aigle Noir capitaine numero 15 ko numero 8 reka turabe ninde numero 20 ariko bakaba bamuteze umupira nikosa giye guhanwa na Aigle Noir ahase bahana ningoga ko numero 15 reka turabe reka tayate imbere numero 13 kwande kwa numero 27 reka turabe kwa numero 18 kwa numero 4 wa Aigle Noir 15 capitaine kwani kwa Dieu merci inyuma numero 4 akiri inyuma cyane kwande kwa numero 18 Dieu merci tele imbere cyane shakisha abataka ariko reka turabe ariko yawufashe mababa umukinyi wa Aigle Noir numero 9 akaba ushije igitsindo occasion nziza cyane novuga ko ari occasion net bari barose ariko akaba yushije gatare Frank sasa Frank arakwinjirana Frank centre ariko mukinyi w'inyuma turabe nimero 20 nubu ni kufra nziza cyane igiye guterwa na Atletico New Oil Academy ndabona Landry na Clovis aribo bahagaze ku mupira reka tabe Landry yateye ariko atera mu rukuta uko nabivuze Landry nawe mu bihe byiwe byiza ubone yagize match mbi cyane aho yene yari ku gatebe yaje asimbura reka turabe ninde urukino rukaba rurangiye urukino kwa Koruhusa ekipe ya Atletico New Oil Academy na Aigle Noir The Fighters rukarurangiye ku nsinzi ya Atletico New Oil ibitsindo kimwe ku busa ibintu biryoshye cyane aba Roleretsi ngaha banezerewe cyane abakunzi b'umugwi wa Atletico New Oil bakaba bitereye mu bicu banezerewe cyane mu gihe Aigle Noir batashe bimwiza ibafu bakaba basubiye imakamba imvumure ku busa tukaba twashimiye cyane iyi ikaba yari Iwacu Top TV jewe nkaba nari Jean Paul Dunia Lemont kuri micro kuri kamera yari MC Mango ndamushimira cyane nkabashimiye kuko mwese mwari kumadukurikirana murakoze cyane naho ubutaha